Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye yoba ibiriko biravugwa mu bisata nka politiki, umutekano, ubutungane, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu kibano. Ni musangwe kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye yoba abari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana bari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese. Hari inkuru twabagajije ko ivuga ku magogwa ariko arashikira umugwizatunga wa Kenya aho ari mu bihe bibi, aho amafaranga atari makaheruka gukugwa kuri konte yiwe ku nguvu. Twababwiye ko ya amafaranga yakuwe kuri konte ya wa Kenya, uyu wa Kenya akaba ari Aloys Ntakarutimana, umugwizatunga azwi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko yigeze no kuba umushinga amateka. Yababa imiliyaridi 33 mu mafaranga y'amarundi, mu biharuro vya mafaranga ingena avunjwa ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari miliyoni 11 z'amadolari ya Amerika. Abagwizatunga benshi rero muri no minsi bariko barahura n'ibintu vyinshi bitandukanye, bamwe bakavuga ko boba batanguye kubambura amwe mu matungo bafise canke se kuyanyaga. Ibi bikaza bikurikirwa n'inkuru yashizwe habona mu kanya ivuga ku bagwizatunga babiri nabo bahijije kunyuruzwa n'iperereza. Abo bakaba banyurujwe nabo aribwo bacinjira mu gihugu c'u Burundi kuko bose bari bavuye hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Abagwizatunga babiri n'abagwizatunga ariko mu gisata c'ubudandaji, aba baradandaza. Aba rero bakaba baraburiwe irengero kuvejo inyuma y'umutaga. Ni mugihe muri amwe mu makuru dujeje kuronka avuga ko umwe yaje ava mu rubanza rwo mu Rwanda mu gihe undi yaravuye kuzana imodoka muri Tanzania. Aba rero bompi bahuriye ikobero baca bamunukana i Bujumbura mu modoka y'umwe muri bo. Ibimenyetso vya nyuma bikerekana ko bageze hafi ibiro vy'umukuru w'igihugu mu ibarabara rya Bugarama Bujumbura. Kuva ubwo nta gakuru kabo. Gusa amakuru dujeje kuronka akavuga ko boba baratwawe n'abakozi b'iperereza nk'uko tuza kubigarukako. Muri iyi myaka iheze hari byinshi vyagiye biragaragara cyane mu ngendo yo guhonya abagwizatunga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umwe mu vyabayeho wa mbere azwi kurusha abandi ni muganga Dr. Christophe Sahabo. Uyu Christophe Sahabo akaba ari umuganga watanguje ibitaro vy'akarorero ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibitaro Kira Hospital, ndetse aranazana n'abanyamitahe mpuzamakungu nabo baraza gushora imitahe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko vyose abinyagwa urukomba amazi. Undi yigeze gufungwa ariko akarekurwa ni shopping. Uyu mugwizatunga nawe kandi akaba avuga ko yegere cyane ubutegetsi, nawe yigeze kujanwa mu mpimba ariko we nta minsi yamazeyo. Umugwizatunga batazira wa Kenya ibi nawe biriko biramushikira. Inyuma y'iyo nkuru rero nibwo haje inkuru y'abagabo babiri b'abagwizatunga ngaha mu gihugu c'u Burundi boba banyurujwe n'iperereza. Murano makuru kandi turaza kubabwira ku vy'idosiye, ariko kandi turaza no kugaruka ku bandi bagwizatunga bagiye barahonywa n'iyi ntwaro iriho canke se n'ubutegetsi bwa CNDD FDD baba barabufashije yoba ikiri ku rugamba gushika bashitse ku butegetsi. Ni benshi bazwi nk'uko tuza kubagaruka ko inyuma yo kubageza ko vyinshi biri muri aya matohoza. Ufyende subscribe canke sabone niba utarafyinda kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi baho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko mu bisata bitandukanye hirya no hino mu gihugu. N'umuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko nari natangwe mbivuga, hari abagwizatunga babiri b'abadandaza baburiwe irengero. Abo akaba ari Nshimirimana Jean Bosco ndetse na Rukerandaga Hermes. Murantunge ni Rukerandanga Hermes. Nkuko twari dujeje kubivuga, abadandaza babiri babuzwe irengero hirya yejo ku muhingamo hari kugenekerezo 12 kwezi k'umunani uyu mwaka w'2026 mu gihe bariko bamanuka i Bujumbura bavuye ku mupaka wa Kobero. Ibimenyetso vya nyuma biberekana bari mu ibarabara rya Bugarama Bujumbura batera begereza igisagara. Kuvugwa n'agakuru kabo nta gakuru k'imodoka bari barimwo. Muti rero babuzwe irengero ni bande? Jean Bosco Nshimirimana ni umudandaza avuka Bugabira mu Kirundo. Yahoze ari umusirikare mu gihugu c'u Burundi hanyuma asubizwa mu buzima busanzwe acakora akazi ko kudandaza. Benshi baramuzi mu mwuga w'ubuvunjayi imyaka itari mike.
Jean Bosco afite imyaka 44, arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 4. Urugo rwiwe ruri mu gisagara ca Bujumbura. Hermes Rukerandanga ni umudandaza avuka mu Ntega mu Kirundo. Aramaze imyaka itari mike nayo mu rudandazwa rw'imiduga acisha muri Tanzania akayizana mu Burundi. Uyu afise imyaka 54, arubatse akaba umuvyeyi w'abana 5. Urugo rwiwe ruri mu Ijabe mu gisagara ca Bujumbura. Muti rero ibugwa ryabo ryagenze gute? Jean Bosco na Hermes bahuriye ikobero ku mupaka w'u Burundi na Tanzania mu gitondo cyo kuwa gatatu igenekerezo ya 12 Myandagaro uyu mwaka wa 2026. Jean Bosco we yari yaje ava mu Rwanda aho yari yagiye kuwa mbere igenekerezo ya 10 Myandagaro uyu mwaka wa 2026. Byari bisanzwe bizwi ko ahora aje mu Rwanda akagaruka, mbere na bamwe mu bategetsi bari babizi. Hermes we yaraje avi Dar es Salaam kuzana imodoka ziwe. Hermes yavuye Dar es Salaam ku munsi w'Imana igenekerezo y'icenda Myandagaro uyu mwaka wa 2026, ararahitwa Kabanga mu ijoro ryo kuwa kabiri, niko kuzinduka kobero kuwa gatatu. Ikobero Hermes yasanze plaque z'imodoka zitaraboneka, aca azisigaho. Niho yabona Jean Bosco amusaba lift kugira bamanukane Bujumbura. Hafi rero isaha 3 n'isaha 4 Jean Bosco yarashoboye kubwira umugenzi ko yari muri restaurant imuyinga. Mu bihe bitera bija isaha 7, umwe mu bajyango ba Jean Bosco aremeza ko bahuriye Igitega. Inyuma hariho uwo bavuganye kuri telefone aramubwira ko ageze Kiganda. Telefone yiwe ikaboneka ko yahagaritse gukora mu bice vya Mubimbi amanuka i Bujumbura. Wanyuma Hermes yavugishije nawe yoba yamubwiye ko bariko baregereza ikirimba c'umukuru w'igihugu mwibarabara rya Bugarama Bujumbura. Muri ivyo bice nyene biboneka ko ariho telefone yiwe yahagarikiye gukora. Bamwe bati uko ari babiri bari mu modoka ya Jean Bosco Nshimirimana Toyota voiture Lactis isa n'ubururu ikagira imparati G5753A. Hari abatubwiye ko iyo modoka bayibonye muri iryo barabara rya Bugarama Bujumbura, bakavuga ko bayibonye yiruka cyane. Kugeza ubu yaba abantu yaba iyo modoka ntaho uzirengero vyayo. Mu miryango warabashoboye kwivuganira n'umwe mu bategetsi bo hejuru mu iperereza ry'u Burundi, abemerera ko agiye kubaza basubiriye kumamagara ntibasubiriye kumutora. Ibi rero vyatumye bagira amakenga rwose ko uyu mutegetsi afise amakuru y'ivyashikiye aba bagabo bompi. Nkuko natanguye mbivuga, hari byinshi biriko birashikira abategetsi n'abagwizatunga batandukanye ngaho muri iki gihe, cyane cyane aho havugwa icuka kibi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, aho abafashwe benshi bagirizwa ko bavuye mu Rwanda, abandi karabasumyi b'urusaku ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe bizwi ko kandi abagwizatunga benshi baba bafise imigambi bahuriye ko n'abategetsi batandukanye. Rero mu ntwaro ihari kuri ubu inzira y'iterambere iroroshe ngo nuguhonya abagwizatunga. Hari abagwizatunga benshi bagiye barafatwa baricwa, banafashije CNDD-FDD kuva ikirumari gushika ibaye umugambwe ndetse igatsinda n'amatora yo mu mwaka w'2015. Kuri ubu ikaba imaze imyaka irenga 20 ku butegetsi. Muri abo harimo Evariste Nyandwi batazira amatwi, yari umugwizatunga azwi cyane mu ntara ya Rutana. Yahahora uyatangwa ari umudandaza muto cyane, aratera imbere agera ku rwego rwa bamwe bita miliyarderi. Yari yaraguranye amamiliyoni menshi abadandaza bo mu Rutana na bamwe mu bategetsi bava muri iyo ntara. Iyo hageze iminsi mikuru ya CNDD-FDD niwe yatanga imiduga yunguruza abanywanya akongera agaterera ayatari make. Kuneze ibikorwa vyiwe yari yarinjiye muri CNDD-FDD. Mu mpera z'umwaka w'2016 matwi yabwira abagenzi ko yimirije kwimuka kubera uruganda Fame rwari hafi gutangura gukora. Yaruvuga nk'uruganda asange n'umugwizatunga batazira ziranotse ngo ntiyarazi imigambi abandimwo rero nkuko benshi babisiguriwe n'abategetsi bo hejuru bumvishe society ikomeye bavuga ko bategerezwa kuronkamwe imitahe naho batotanga urufaranga na rumwe. Kwigenekerezo ya 28 Kigara mu mwaka w'2016 matwi yagorobereje hamwe n'umuziranotse be n'umushikiranganje Manuel niyo nkuru mu Rutana. Ku mugoroba ukurikiye barasubiriye barahura uko nyene ari batatu, ntaho zivyo bariko barapfundika. Ku mugoroba rero w'igenekerezo ya 30 Kigara mu mwaka w'2016 Evariste Nyandwi yaranyurujwe namwe mu bacungera umukuru w'igihugu bafatanije n'abakozi b'iperereza mu Rutana.
kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Umugwizatunga akomeye abaragiye. Bukeye ku mugoroba nyene umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru nawe abaragandaguwe. Ivyo byose ntivyatohojwe. Hakaza Oscar Ntasano. Honorable Oscar Ntasano yari umugwizatunga ava mu ntara ya Makamba yahahora. Haba imakamba haba Bujumbura, Oscar Ntasano yakorera ibintu vyinshi. Yarafise amasosiyete abiri akomeye y'ubudandaji. Yarafise kandi hoteli Bujumbura hafi y'ikiyaga Tanganyika, hoteli yitwa Runara Beach Hotel. Oscar Ntasano ntaco atakoreye umugambwe CNDD-FDD. Yari umugenzi wa Reverano Ndikuriyo, nawe yaraterera rwose ibikorwa vy'umugambwe. Kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2010 yari umukenguza amateka wa CNDD-FDD. Kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2015 naho yari umushinga amateka. Ivyago vya Oscar Ntasano vyazananye n'isosiyete n'isoko yatsindiye. Oni yemeye kumukoterana Runara Beach Hotel ikamuriha amafaranga 50,000 y'amadolari ku kwezi. Ico gihe yarenga miliyoni 100 z'amarundi ku kwezi. Abategetsi bo hejuru nabo rero bari bakeneye iryo soko. Perezida Nkurunziza na General Bunyoni aho umwe wese yari yararondeye umugwizatunga we bosangira iryo soko. Oscar Ntasano yari yizeye ko afatanije na Reverano Ndikuriyo bizogenda neza. Mu gatondo k'igenekerezo ya 20 ndamukiza umwaka wa 2017 Oscar Ntasano yaguye mu mutego w'umukozi w'iperereza ryo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu witwa Ramberi Bitangimana. Amuhenda ngo agomba kumukotera itongo ryari kwitanganyika. Yaragiye ntiyagarutse cyo kimwe n'abakozi biwe babiri. Nuko umugwizatunga wundi abaranyitse. Hakaza Leopold Habarugira. Leopold Habarugira yari umugwizatunga akora vyinshi, harimo kurangura imiduga. Muri kahise yari yarafashije FDD kiri ku rugamba. Yarigeze kuba atunze abana ba Petero Nkurunziza, Kelly na Keve, kandi yongera aramufashiriza umuryango mu bihe bitoroshe. Umugambwe ufashe ubutegetsi yawugabiye ikibanza bubatsemwo ingoro ku rwego rw'igihugu. Mu gitondo c'igenekerezo ya 12 Nyakanga umwaka wa 2017 Leopold Habarugira yari kumwe n'umukenyezi we bariko binonora imitsi mu gutambuka. Bageze ku Mutanga Nord mu kabarabara kaduga kuri kaminuza y'umuco Université Lumière de Bujumbura, niho haza imodoka y'abakozi b'iperereza barimwo Private Werari Mitabakana na Merance Nibigira bacakira Leopold Habarugira baterera mu modoka bariruka. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka nawe. Undi mugwizatunga abaranyitse. Hakaza uwitwa Theodesi ahishakiye batazira Emenshuti. Emenshuti yari umukenyezi yavukiye mu Rwanda aho nyina yahungiye mu mwaka wa 1972. Nyina yari umurundi kazi yahunze ugwimo. Emenshuti ntiyigeze abona intambara y'ivyabaye mu mwaka wa 1994 mu Rwanda. Ihonyabwoko ryakozwe muri iki gihugu yatumye ahungira muri Zaire. Iyo muri Zaire mu mwaka wa 1996 yatumye ahungira muri Tanzania. Aho niho rero yubaka iwugwiwe. Buce yubaka urugo niho hari uwaje kumubwira ko se yari umunyarwanda yishwe mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ico gihe nyina yari yaramaze gupfa. Yagiye atamubwiye se. Ni ukuvuga ko nyina yari umuhutukazi yahunze ugwima rwo mu mwaka wa 1972 mu Burundi. Se nawe yari umututsi yahitanywe n'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Inyuma y'ubugeni be n'umugabo bagiye kuba muri Benin, barahava bagaruka mu Burundi. Mu Burundi Emenshuti yari umugwizatunga yakora mu bintu vyinshi, harimo urudandazwa rw'ubutare. Muri urwo rudandazwa rero hari abategetsi batamubona neza. Naho amakuru dufisa tubwira ko yari yarinjiye mu mugambwe CNDD-FDD, hari abandi bagwizatunga bamwegiriza ko ari umunyarwandakazi ko yobasuma urusaku. Mu mwaka wa 2018 rero Emenshuti yari mu burongozi bw'amasosiyete 5. Kwigenekerezo y'umunani ruhuho mu mwaka wa 2018 ku mugoroba, mu gihe yari karata, Emenshuti n'umukozi we bahagaritswe n'abakozi b'iperereza babajana ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Undi mugwizatunga nawe abaranyitse. Hakaza Joseph Hicuburundi na Juvenal Yicishahayo. Joseph Hicuburundi batazira Mugamba na Juvenal Yicishahayo bari abagwizatunga bakomeye mu Burundi. Kwigenekerezo ya mbere Munyonyo umwaka wa 2019 abagwizatunga babiri bagorobereje mu kirabo bita Chez Gilbert kiri kwihuriro ry'amabarabara ya Muyinga na Ruyigi mw'irohero. Aho kandi bari kumwe n'umukozi w'Banki Nkuru y'Igihugu BRB Melkisedeki Ntaraka.
aho niho umugwi w'abakozi b'iperereza bambaye umwambaro w'igipolisi babasanze baca babacucagira amasasi b'abagabo batatu bahasiga ubuzima. Mu masaha yakurikiye nk'uko amakuru adushikira uwatwara iperereza mu kinama ico gihe Pascal Ndikumana batazira Haji yanditse ubutumwa muri groupe WhatsApp ati ni mureme ntiyarashe mujeri harashe abajejwe kurasa kandi situation ni karume. Ivyerekeye Abagwizatunga bishwe n'ipeza ry'u Burundi nta matoza yakurikiye ntaho zico bahowe abandi Bagwizatunga babaragiye. Hakaza wari umugwizatunga rurangiranwa ndetse yarazwi cyane Jackson Simbananiye batazira Kirabuhata yari umuvunjayi rurangiranwa mu Burundi. Yaramaze imyaka myinshi afise ibiro vyo kuvunja amafaranga mvamakungu mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe c'urugamba rwa CNDD-FDD Kirabuhata avuga ko ariwe yaguze mitrailleuses ya mbere ya FDD. No kuvuga ko yafashije rwose CNDD-FDD kiri ku rugamba no mu nyuma ntiyahagaritse. Amatora ya CNDD-FDD yo mu mwaka w'2005, 2010 ndetse n'2015 yatanzemwe amafaranga menshi yo gushigikira umugambwe bivugwa ko ari nayo yahaye President Nkurunziza kugira mushigikire. Kirabuhata akaba afatwa ko kandi ari umugenzi w'umuryango wa Nkurunziza ni nawe yawuvunjira. Ku mugoroba rero w'igenekerezo wa 13 Rusama mu mwaka w'2020 mu gihe yaravuye muri sauna iri mu Irohero hafi yaho zibiro vy'ishiramwe APRODH kwibarabara Boulevard de l'Independance, Kirabuhata yafashwe n'abakozi b'iperereza bambaye impuzu z'igipolisi bamwinjiza mu modoka voiture Toyota ifise ibiyo bitabona. Wamenyekanye uwo mugoroba mu bamunyuruje n'umukozi w'iperereza yitwa Mehanse Nibigira asanzwe yaranavuzwe kandi mwinyuruzwa rya Leopold Habarugira. Ikiziga ca Kirabuhata catoye bukeye mu mufurege mu Nyakabiga n'amatoza yo kuri yakozwe undi mugwizatunga babaramwatse ubuzima. Hakaza Christian Ndiziye batazira Balezi uyu nawe n'umugwizatunga yavuka mu Kirundo. Azwi ko yari yegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bamwe banamukeka ko yakoranye n'iperereza mu kubangamira abatarashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu mwaka w'2021 Bareze n'umugenzi we baratsindiye isoko rikomeye muri Regideso yari isoko yo kugura ivyuma bishaje muri Regideso ku giciro kirengo muri yaridi ni miliyoni 200. Hari ibihangange bikomeye vyarimwo Jire Ndeho kubwayo intwazangabo yagendaniye President Evariste Ndayishimiye vyashaka ko ari vyo gurisha ivyo vyuma maze bikoresha inzego z'iperereza kugira bibuze Bareze na mugenzi wo kugurisha ivyuma batsindiye. Kwigenekerezo ya 17 ukwezi kw'indwi umwaka w'2021 mu gihe ariko asangira n'umugenzi muri restaurant Carvados, Christian Ndiziye batazira Bareze yarahagaritswe n'umusirikare akora mu iperereza rya gisirikare afatanije n'undi acungera ubuzima bwa Colonel Jules Ndeho kubwayo. Amasoko yaje akavuga ko bamujanye ku biro vy'iperereza rya gisirikare bongera baramupfungira mu gasho ka police militaire. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Ibindi bikorerwa Abagwizatunga ni bimwe mu bikorerwa Abagwizatunga ngaha mu Burundi bituma umuntu yibaza ikibazo se koko turashobora gushigikira iterambere mu gihe Abagwizatunga bicwa n'ubutegetsi abandi bagafatwa ukuri kwamye ndetse n'inyuma y'ibwo ryabo ntiyakorwa amatohoza. Bamwe bati ibi kandi vyibutsa ibiriko bikorerwa Dr Christophe Sahabu ubutegetsi bw'u Burundi ngo nibwisubireko. Tukabibutsa ko dossier ya Dr Christophe Sahabu yamaze gushikanwa mu rwego canke se mu masenare mpuzamakungu aho benshi bategereje kuzumviriza ibizova mu ngingo sentare izoba yafashe cane kuko ari urubanza rwarezwemwo leta y'u Burundi n'ishirahamwe ry'Abasuwisi bita Swiss Med International ryari hagarariwe n'umuzungu Jean David Pierrot ari nawe yazanywe na Dr Christophe Sahabu gushira imitahe muri Kira Hospital. Muyandi makuru agiye gutegurwa ihiganwa mu nkino zitandukanye mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Abantu bashika 160 nibo bagiye gukurikirana inyigisho zateguwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino bafashijwe na Comité National Olympique. Muri abo harimo abizi bijanye no kwinonora imitsi 252, 138 bo mu ntwaro ku rwego rw'amakomine na 40 ku rwego rw'intara. Ubu rero akaba hatanguye abo mu ntara ya Bujumbura izindi ntara zikazora mu kigwa hanyuma. Umushikiranganje mu byajejwe harimo inkino Lydia Nsekera akamenyesha ko hazocashirwaho komite zijejwe gutegura inkino zitandukanye mu gikombe c'umukuru w'igihugu. Kiretse ivyo izo komite zizoba zijejwe kuraba impano mu bijanye no kwinonora imitsi guteza inkino imbere zihereye ku mitumba gushika ku rwego rw'intara.
umushikiranganje akaba asaba izo komite kutivanga n'andi mashiramwe y'imipira yarasanzwe abizi byo kwinonora imitsi kwerekana ubumenyi baronse muri kaminuza kugira inkino zitera imbere abajejwe intwaro nabo bafatanye mu bijanye cyane no gutegura iryo higanwa. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite nde subscribe canke sabone niba utarafyina kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangize bagenza ndetse n'abandi bose iba biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi byinshi turiko turategura ni mu mwanya uri imbere byose rimuze gucikanwa no Muza TV Imana iba hezagire.